Egome nkuko mwamaze kubibona twazindutse tubona tugira ikibazo hano ku buyobozi bujejwe ku budandaji aho twasanze twavyutse dusanga icumba kimwe gisanzwe kikorerwamwo uburyo bwo kwegeranya ibiharuro kumbure dukura kuri terrain. Ico cumba twasanze kiko kirasha, hanyuma turagerageza kwikora kwa bijejwe baraza badufasha kuzimya ico cumba. Nkuko muriko murabibona pino saa tuvugana icumba cazimye, ubu nta ngorane zirimwo, mugabo turafise ibintu twahononekarije. Ivyo navyo twahatakarije imashini 18 zari zisanzwe zikorera aho hantu, ivyo twita ama ordinateur n'ibikoresho ngendanwa by'izo ordinateur. Twatakaje n'ivyo byari byavuye ku matera, ivyo bita amadone y'amaroreve, ivyo twabitakaje. Ariko kandi hatakaye n'ibindi bisanzwe bikoreshwa muri ico cumba. Twovuga imeza, climatiseur, twovuga ama imprimante, ibintu nk'ivyo. Umucanwa twasize ibikoresho byacu bikomeye, ariko tumaze kubona ko ivyo bikoresho tumaze kubona uwo muriro ngende biriko biragenda, twaciye dushiraho urwego commission ijejwe kuturabira inyanduruko y'uwo muriro no kuraba neza ivyononekaye ivyo ari vyo. Ubu tuvugana turindiye yuko inyishu ibereye y'inyanduruko y'uwo muriro iboneka. Ivyo ntavyo turamenya neza, no kurindira urwo rwego rubijejwe nirwaduha insiguro itomoye. Ico gice ico cumba bariko bakoreramwo insinga zisa zahiye kuko ubu tuvugana ndishobora kuhakorera, mugabo ibindi bice by'ico kibanza birakora neza. Ico gituma dushimye gusaba abene gihugu bariko batwumva ko muri uwo mwanya tugitunganya kumbure ivyononekaye, bogenda kugura amayinite ku bice byo dusanzwe tudandarizamwo amayinite, twovuga mu bice byo mu Kamenge no mu Kanyosha. Hanyuma hariho n'ishira hamwe dusanzwe dukorana bita Payway, iryo naryo riko riradandaza amayinite. Mugabo bajya basanzwe bariha amazi abo kwihangana, turiko turihuta cyane ku buryo ico gikorwa izobandanya guherejo.